kuri uno munsi rero bene gihugu mwese muri ngaha nyakubahwa mukuru w'umurwi severe twe turi ngaha kugira ngo dusubire kugaragaza habona ingene dushigikiye ibikorwa vy'umurwi CVR. Nagomba n'ukuri mwe vy'umwihariko twihweje ijambo twashikirijwe n'umukuru w'uwo murwi ku bikorwa bamaze iminsi bakora mu gihugu cacu c'u Burundi, na cane cane ngaha muri province ya Kirundo, aho bari bamaze amahinga ashika 5 bariko bararaba bo bose bishwe bunywa amaso, na cane cane mu mwaka w'1972 sinosubira kugaruka ku bikorwa mwashizeko mwabivuze bikwiye, mugabo vyose bija mu ijambo rimwe mwebwe nyene mwashikirije. Burya nta bwoko bw'abahutu, nta bwoko bw'abatutsi ce n'ubundi bwavutse buri nyamaswa ngo bugende kwica ubundi bwoko cyangwa ubundi. Hica indwaro mbi igacabya abakozi bagaca bagenda bariruka bakisha mu bwoko bwabo, canke bakisha mu ntara zabo, canke bakisha mu miryango yabo, biyita ngo bariko baserukira bacanka abandi ata muntu n'umwe yabatumye. Nagomba rero bene gihugu mwese muri ngaha, na cane cane mwebwe muserukira abandi, kuva ku rwego rukuru ho turabize turabikora ku misi yose, gushika ku nzego zo hasi kwa nyumba kumi, twumve neza ko ata munsi n'umwe ubwoko bw'abatutsi bwagiye inama ngo uno munsi tugomba kuja gufata abahutu bose tubamare, canke ubwoko bw'abahutu bwavuye hasi buti uno munsi dushaka gufata abatutsi bose tubice tubamare. Sivyo abazobigisha ivyo bintu n'abangushi bagomba kubabuza kumenya ukuri. Ukuri n'ukuwe, ukuri nuko habaye ibibazo nyabibazo biterwa na cane cane n'izo ntwaro zari zihari, baca bafata abantu babashira ku mirongo barabica, kandi koko bakabatora, bagatora bati barya n'abahutu, ubundi mahera ati barya n'abatutsi b'igice canke aho nico dupfa bakajaniranya. Abo bose bageze aho jana ku buhomba bakaja kubajana ku macuniro bakabamara. Nagomba rero mwese muri ngaha twunamiye bijya bisigariye biri harya, musubire muve hasi duheze tubunamire irindi, twongere dukwite umenyetso twigaye, kuko abatwaye ico gihe badukora ibitari vyo, baduteye mu nyenga, ariko nibaza ko twebwe. Nimba rero igikorwa severe iri kirakora uno munsi nk'uko bagitumwe na leta y'u Burundi, bamaze gushika kuri ino ntambwe, nubwo twongeho n'akanya ko gukengurukira mwebwe bene gihugu benshi, kuko naho borara baraca ubwenge ngwiki, naho borara bagira iperereza canke baratoza gute, mutabafashije ntibari kumenya ivyabereye muri kirya kinogo harya twabonye ruhande y'irya sare, ntibari kumenya ivyabereye ngaho hepfo. Ariko kubera bamwe muri mwebwe bashobora kuba bariko barakura, bari mutima menyo bakaza bati tubereke, turabizi neza ko hari benshi bavuge ngaha, nabo nyene tubakengurukira, kuko bituma aba n'abandi babohoka. Twagomba tubone akanya dusabe n'abo bandi bashoba bakiriho, cane cane abo twokwitwa les acteurs
w'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda n'irindwi na kabiri n'irindwi na gatatu boba bakiriho bazi ko bagiye mu kabi kabisha nk'uko perezida wa severe yabivuze, bigaye bashikana amakuru y'ingene byagenze, kuko nabo nyene je ndibaza ka bukristu yuko batazindutse bagira bati uno munsi dushaka ko ata muntu n'umwe asigara ngaha mu Kirundo canke ahandi. Ni bwa butegetsi bubi bahabwa amategeko bati mutakurikije hamwe n'abo ba guverineri militaire namwe bwe muzomuko mukora iryo kuko batuma tubagaye kuko barahemutse nejo bundi ntakagira umuntu agutuma kuja gukora ibara, kuko itegeko ritari iry'Imana, ritari iry'igihugu, ko nta ry'igihugu ryotuma umuntu uja kwica nejo bundi nta ukwiye kurikurikiza. Twagomba rero mwebwe mwese muri ngaha twoharura n'ingene imyaka mufise, je ndibaza yuko aboba mu 72 bari wese nk'imyaka basi nka 2018, uno munsi basi imyaka ingahe? Bagomba bashikane hafi kirango 70 n'ingahe? Bisigura yuko atamusore w'imyaka 18 16 w'ico gihe yokwiyakiriza ati burya je hari ubwicaye napanze ubucanga ubundi. Twebwe rero twese abarundi, abahutu, abatutsi n'abatwa, twese twarabuze, twebwe Uburundi twarabuze. Nivyo umwe yarabuze sekuru, uwundi abura se canke abura se wabo, mugani utabuze wose canke se wabo yabuze umubanyi mwiza, yabuze uwo bahora barahurira agacana, yabuze uwo bahora bahana akunyi, yabuze uwo bahora basangira akabisi n'agahiye. Ni naco gituma nyakubahwa perezida w'umugwi severe mu gikorwa ciza muriko murakora, twobasaba ke turazi ko ndico mu kijejwe yuko mwoshira ahabona n'amazina azwi mu maprovince, mu makomine, ku misozi yabo bahutu benshi bari muri kino gihugu cacu c'Uburundi, muri abo batutsi benshi bari muri igihugu cacu c'Uburundi bashoboye kuja banyegeza aho badasangiye ubwoko. Mu gihe c'intureka ugasanga umututsi anyegeje abana b'umuhutu, uwo muhutu bamushize ku macuniro ati je mu bandi bana ndakugaburire, mbere aje no kwishuri basangire akabisi n'agahiye. Uwo mutima wabayeho na hirya yejo 93 n'ahandi turazi ko abahutu benshi bagiye banyegeza abana b'abatutsi canke abatutsi, kumbure nabo nyene bariko bahigwa kubera intureka yadutse, ugasanga kumwe twamye tubabwira koko ntihica ubwoko, ntihica abatutsi, ntihica abahutu, mugabo hica intwaro mbi. Twebwe rero twese abarundi buno munsi n'abimbere barimwe tubacira umukenge, tubone yuko ivyo bakoze bidakorwa, tubiyamirize twese. Gutyo ntagire ubwoko ubu canke ubundi bwibaza buti erega jewe ngiye kuzira ivyakozwe na sogokuruza, kuko nta nama yamugishije, ntiyari bwanavuke canke yavutse no mu nyuma, canke ngo hagire ubwoko ubu canke ubundi bugira buti nyabuna baganda nibinywa amaraso n'abagesera bavuka ku batumariye ba sogokuruza, kuko umuntu avuka ari igikoko, umuntu avuka ari muzima, mugabo yicwa nuko arezwe nuko abayeho. Twebwe rero twumve yuko ata muntu yozira urwanko canke yozira
ikibi cyakozwe niyo cyangwa uwundi ngo nuko ari umututsi cyangwa nuko ari umuhutu.